Ndasoko ikaze mwese mukurikira televiziyo Renaissance namwe bakunzi ba televiziyo Renaissance aho muherereye hose n'umwanya makuru mu rurimi rw'ikirundi twabateguriye ariko tuyahere ku nkuru ziyagize. Inama nshingamateka y'u Burundi yamirira kure ivyashikirijwe n'umukuru w'umugwi w'ubumwe bwa Afrika ahamenyesha ko ivyo bagirizwa iganagwa ya President Amakuru Ndadaye vyo kugirwa mu mugwi CVR. Nayo ku munsi wa gatatu niho hugururwa irahe inama igira ya 17 ibihugu bikorana na Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Inama izomara indwi yose amashirahamwe aburanira abakorewe amabi kuva mu mwaka wa 2015 bizeye ko abakorewe amabi bazoshumbushwa. Nayo itozwa ry'amafaranga mu banywanyi nako mu banyagihugu wigenewe amatora y'umwaka wa 2020 irahagaritse umutima urunani rw'abarundi b'intungane aho rusaba kwiryo tozwa ryo hagarikwa vuba. Reka nsubira ndabifuriza ikaze muri ano makuru mukanya nido rya twabateguriye. Narimejeje kubibabwira ku munsi wa gatatu irahe niho hatangura inama igira 17 ibihugu bikorana na Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI. Inama izohera ku igenekerezo rya 12 kuno kwezi. Ababuranira imiryango y'abakorewe amabi yatandukanye mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 bizeye ko abo baburanira bazorenganurwa bongere bashikigwe niyo Sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Kurikira umushingwa manza Gustave Niyonzima numwe muri abo baburanira abakorewe amabi. Ni inama isanzwe iba ku mwaka ugasanga ni ibihugu biba vyarashize hamwe umukono kuco twita statut de Rome yashizeho Sentare mpuzamakungu mpanavyaha yirahe. Rero nico bita sommet des états partis au statut de Rome de la Cour pénale internationale bakorana kugira bige ibibazo biba bihanze iyo sentare bihweje ku manzi maze gutohoza ku manzi maze gukora bakaraba utunenge twagiye turaranga ivyo bintu kugira badukosore banavugane n'iyindi migambi yoteza imbere gutsimbataza iyo sentare mu bikorwa vyayo. Rero muri iyi nama irikiraba ni vyinshi biriko birihweza twe twiravye na cane ku Burundi abaduserukiye bariko barasaba umushikiriza manza kizigenza kugukira iyo sentare kuvyerekeye gufata neza abahohotewe aba victime n'ingene bazobahindishi yakababaro ku bintu vy'amabi yagaho bene brabonwa yabaye yabakozeko. Rero tukaba dufise amahigwe n'umwize n'icizere cinshi turavye kuntu abashingwa manza n'abantu bari mu mashira hamwe adakengurukira ivyicaro vya politike babitubwira tuguma turiko turavugana kandi bakaba barahawe umubonano na kizigenza mukuru w'umushikiriza manza akokira iyo sentare ku kibazo c'u Burundi. Turizeye rero ko abahohotewe bamerewe nabi bazokuzurizwa bakano ivyo vyindishi yakababaro ibimanza zimaze gutera imbere bikaja itoto bazohava bakaharonkera akoyoke. Turafite ico cizere tukongera tukagira n'icizere ku matohoza ari karaba na urabona ko bageze ku ntambwe nini bashobora no kuba barahejeje ibintu vyinshi ariko bikaguma mwibanga ku buryo bashoboye no gusohora imitahe azoba bikiri mwibanga. Rero umuntu mu muri make yovuga ko hari cizere kinini kuri iyo nama irikiraba. Umushingwa manza Gustave Niyonzima yagize icashikiriza kandi inyuma y'iyugagwa na leta y'u Burundi y'ibiro vya ONU biraba ivy'agatekazi na muntu mu Burundi kuva ku munsi wa kane. Kubwiwe ngo iyo ngingo ije kwerekana kandi ko Petero Nkurunziza agiye kubandanya akorera amabi abarundi atagitsure. Yamara umushingwa manza Gustave Niyonzima arizera adakekeranya kwimera nimeruka abakora ayo mabi intaye zo bakubita mu gahanga n'ubunyene tumukurikire. Twobanza kuvuga ko ari ibintu bigayitse tukanabitera ivyatsi tukongera tukavuga tuti ni ibintu wihweje inyifato ya leta muri no misi eka no guhera mu 2015 nimvo iza iravuga yitwaza amashira hamwe menshi asanzwe ari Burundi. Murabona ibintu haciye ukwezi bibaye aho bugaye ico bita ONG yose y'abanyamahanga akorera
mu Burundi bakayasaba gusubira kwitunganya gushasha mu vyo bo bashaka bishimikiye ku moko n'ibindi, urabona yuko kugagwa kw'ibiro biharanira agateka kazi na muntu vyawo ni mu Burundi bifise umugambi mubi cane wuko bagomba gukora ibintu bibi bigayitse byo kumara abantu atawamira, gushika naho hoba na genocide nkuko twabibonye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu 1994. Nivyo rero bashaka bakagiriza rero ivyo biro ko bisanzwe biri mu migwi y'abantu b'abanyamahanga bari hariya basanzwe banegura inyifato ya leta mu vyerekeye agateka kazi na muntu n'ibindi mu vyerekeye mu ntwari ibereye, bakabagiriza ko amaraporo menshi atangwa yabaja muri Union Européenne, ubumwe bwa Buraya canke ubumwe bwa Afrika canke mu bindi bisata biharanira agateka kazi na muntu avaho nyene muri abo bantu bafise akazi. Rero uko umuntu ariko arabiraba naho baba birukanye barihenda cane, uburyo bwo gutumana kamakuru ubu bwarateye imbere, ni bwinshi umuntu ashobora kuronka ayo makuru, kandi n'amakuru menshi ahabwa muri ivyo vyerekeye ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu no kutubahiriza intwari ibereye ishingiye kuri demokrasi. Ni ibintu vyinshi bihabwa n'abanyagihugu nyene b'abarundi, nibo babivuga benshi bari hajya, abatanga ayo makuru bari hajya, ariko babitanga mwibanga ntangere. Rero bisigura naho bo birukana bo isi yaramaze kuba imwe, umugabane umwe, ico twita mu rurimi rw'igifaransa un village planétaire, naho bariko barasigira abantu ivyo bintu vyose bagomba kuzokora n'ivyo bakoze, bitebe bitebuke bazobibazwa kandi bazohanwa. Eka no mu runani rw'abarundi b'intungane le réseau des citoyens probe mu gifaransa niko babibona. Gervais Bigira icegera c'urongoye ubwo runani abona ko leta itegekanya gukora ayandi mabi y'agahomera bunwa atacamira, naho nyene tumukurikire. Imyaka hafi 2 ibiro by'userukira Nations Unies ajejwe abateka muntu mu Burundi byarugawe, mugabo ntibabirukanye gose, basiga gukora ibintu bibaye ariko bakora. Kubona ari uyu munsi bafashe ingingo, hamwe bafashe ingingo yuko bugaye ibiro burundu, byekana yuko uyu munsi bagiye gukora amarorerwa, bariko bategura kwica abantu atacamira, atamuntu azoba gisemera cyangwa avuge bikorera mu gihugu. Cyerekana yuko uyu munsi hariho leta ibyinyegeza mu gikora kora uyu munsi. Kindi naco nugira ngo berekane yuko uyu munsi mba nsigo bavuga yuko ngo uyu munsi nta kamaro ko hoguma hariho ibiro by'userukira atazera muntu mu Burundi, mukandi amahoro yabonetse kubera ngo bavuga ko amahoro ahari. Iyo amahoro ahari, amahoro ntihavugwa, amahoro aribonekeza iyo ahari. Byane ko umunsi rero kintu ceginje inyuma cyane cyo gusumba ibindi, nukubera ibintu bariko bakorera muri misi birenze ingero. Bashaka nyine biba mu gifuri atamuntu ashobora kubivuga, ni yangindo nyene yuko bashaka ko umunsi ibintu byose bariko barakora binyegezwa. Turabana n'amakuru twabateguriye nk'uko nabwiye mu camakezi yagize inama nshingamateka y'u Burundi iriyamiriza imvugo y'umukuru w'umugwi w'ubumwe bwa Afrika Musa Faki ahamenyesha kw'ivyabagirizwa iganagwa rya President Amerika Ndadaye byo kwigirwa mu mugwi severe. Mu itangazo ryo ku munsi wa gatatu umuvugizi w'umukuru w'inama nshingamateka Alexis Badian Ndayihimbaze amenyesheje ku urwo rwego rushigikiye cyane ibikorwa by'ubutungane bw'u Burundi. Tumukurikire. Ataguca hirya no hino inama nshingamateka irateye ibyatsi amajambo yashikirijwe n'umukuru w'umugwi w'ubumwe bwa Afrika Faki Mahama Musa, we abona ko muri ico gikorwa ca misi yose kandi gisanzwe cy'ubutungane bw'u Burundi hashobora kwaduka ibyoza bitosekaza ubumwe bw'abarundi hamwe n'ibikorwa by'umugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi CVR. Arongera kandi akavuga ko izo ngingo zo kubandanya urubanza rwagira abakoze icaha cyo kugandagura nyine cyubahiro Amerika Ndadaye zafashwe n'ubutungane bw'u Burundi ari gikorwa ca CVR, ariko ibyo byose ntabwo ari byo. U Burundi ntiburi mu ntambara, kanatsinda nta n'ikintu na kimwe coza kibuza inzego z'igihugu muri kino gihe gukora ico zitegerezwa. Kubw'inama nshingamateka y'u Burundi, ubutungane bw'u Burundi buri ko bubandanya igikorwa bwari bwaratanguye. Umugwi w'igihugu ujejwe kuri no kunywanisha abarundi nta burenganzira ufise bwo guhagarika ibikorwa by'inzego z'ubutungane
na cyane urwego rukuru rw'ubucamanza bw'igihugu rushikiriza ijambo rya nyuma ku madosiye ari imbere y'ubutungane. Hisunzwe ibishikirijwe, inama nshingamateka ari bwo rwego ruserukira abenegihugu rushikirije ibi bikurikira. Ubwa mbere, inama nshingamateka iriyamirije ibishikirizwa ko ingingo z'ubutungane zafashwe na pariki nkuru ya Repubulika zishimikiye ku mvo za politike canke ugushaka gusamaza abenegihugu. Ubwa kabiri, inama nshingamateka iriyamirije yivuye inyuma iciyumviro kivuga ko igikorwa kiriko kirakorwa n'ubutungane bw'u Burundi ari gushaka kudindiza inyishu y'ibibazo byaganiriwe ko muri bya biganiro by'abarundi, mukaba muzi ko na nyabiyago nyene bisa n'ibyarangiye. Kuri ivyo, inama nshingamateka isaba amashirahamwe mpuzamakungu kureka kwivanga mu bibazo vyega abarundi ubwabo bijanye n'ubwigenge bw'igihugu. Iranasaba kandi ko boreka ubutungane bw'u Burundi bugakora ibikorwa bujejwe. Tukivuga ibijanye n'iyo dosiye igana kugwa rya President Melchior Ndadaye kuri iyo nyifato y'abategetsi b'u Burundi ngo bashatse gutanga ubutumwa bubiri ku makungu na cyane mu karere. Mu mwihwezo wa Emmanuel Crimis, umuhinga mu mategeko mpuzamakungu no mu bijanye no gutatura amatati bidaciye mu ngimba, asigura ko iyo ngendo iri mu ntumbero ya leta y'u Burundi yo kugarariza gukorana n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU no guhonyanga amasezerano yarusha. Kubwa Emmanuel Crimis, iyo nyifato ije kandi kubera intambamyi ibiganiro bihuza abarundi. Tumukurikire yakuwe ku murongo wa telefone. Est-ce que l'assassinat du président Ndadaye ne relève pas en fait de la compétence de la commission vérité et réconciliation? Atakuri kwigeze kumenyekana mu igandagurwa y'uwahoze arongoye igihugu Ndadaye Melchior nuko umugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira utakoze uko bishimishije. Ego nivyo bariko baravuga ko bikwiye kumenya uko kuri, ariko abahoze mu migwi igwana baciye baronswa ubudahangagwa kugira amahoro yongera asasagare mu gihugu. Ubwicanyi bwabaye bwari kugirwa ko amatohoza n'ubutungane bw'imfata kibanza aribwo severe, ariko itegeko rigena uwo mugwi ntiryakurikije iryo yemezwa. Ikindi naco nirindi tegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi 2014 ryahinyanyuwe inyuma y'indwi zike kugira ariho ububasha umugwi wari washizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1985 bivuga ko igikorwa ca CVR ari ukugira amatohoza hamenyekane ukuri ku mabi y'agahomera bunwa yabaye hamwe n'ihungabanywa ry'agateka kazina muntu. Igandagurwa rya Ndadaye rero iragaragaza neza ko uwo mugwi ataco wakoze kugira hamenyekana ukuri. Mwomenya neza ko itegeko ryo mu mwaka w'ibihumbi 2004 ryashizeho uwo mugwi bitigeze yemezwa bikongera bigateshwa agaciro mu mwaka w'ibihumbi 2014 ryategekanya kubahiriza amasezerano yarusha, rikavuga ko CVR yashizweho ngo igire amatohoza kugira hamenyekana ukuri ku mabi yabaye mu gihugu uko ibihe vyagiye birakurikirana kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1962 harimo n'igandagurwa rya Ndadaye, ariko siko vyagenze. Ica gatatu naco n'ubutumwa uwahoze arongoye igihugu Pierre Buyoya asirukira ishirahamwe mpuzamakungu ni muri Sahara, aho atanga inyishu zibiri. Ubwa mbere akavuga ko batumvirizwa. Ica kabiri n'abarongoye igihugu batigeze bemera gukorana n'abahagarariye agateka kazina muntu muri ONU, kwanka guhura na Sheregi, kwanka kwitaba ibiganiro vyari bitunganijwe. Amasezerano yarusha atigeze akurikizwa, yatomora neza kubahiriza amoko n'ibindi. Ingaruka z'ivyo Uburundi buca buharigwa ivomo mu makungu. Ico rero kirakomeye. Ibiganiro bica bihagarara hagati y'abotegerejwe kuganira, tutavuze rero imigenderanire mu ishirahamwe ONU icihagarara mu bumwe bwa Afrika hamwe n'akarere kagize Afrika y'ubuseruko. Murazi mu nama yahujije abakuru b'ibihugu bako karere Uburundi atabo bwigeze burungika ngo abuserukire. La communauté est-africaine, puisque le Burundi n'a envoyé, vous le savez, aucun représentant au sommet de la semaine dernière. On en a suffisamment parlé. Amakuru twabategura bandanya itozwa ry'amafaranga mu banyagihugu agenewe guterera amatora y'umwaka wa 2020 birahagaritse umutima runanigo wa Rundi b'intungane. Gervais Nibigira icegera curongoye ugo runani abona kwizo ntererano zacitse umutwaro ku banyagihugu b'abarundi. Gervais Nibigira asaba leta guhagarika iryo tozwa ry'amafaranga ataruko abarundi bahaguruke baviyamirize. Tumukurikire. Kuva hatowe itegeko rivuga yuko
abanyagihugu bagiye gutanga amahera y'amatora mu 2020 byoneka yuko ari ibintu bije ari by'agahato kubera iki ubwa mbere hoho mwibwirizwa rigenga amafaranga igihugu gikoresha kuva mu 2015 harimo amafaranga yamaje mu y'amatora ubaye uko umunyagihugu rero uyu munsi asigaye atanga amahera ayongera ku yindi yaratanga mu makori atanga harimo amahera y'amatora hariho amahera y'amasanzu maze tangwa buri mwaka ubu rero haca yafatwa ingingo yuko umunyagihugu wese atanga amahera kuva ku mwirimizi ushaka ku mukozi wa leta kibabaje nuko rero uyu munsi yabaye nkuko ari ikora yuko mutu kubera iki asigaye iminsi hariho ababuramatari abastanteri bavuga yuko umusitaka inzoronka muri komine canke ku ntara canke handi hose gisha no kwa muganga bashaka utafise cekane ko watanze amafaranga uyu munsi rero ni ibintu biremereye ku banyagihugu cane urabye n'ingene babikora ku nguvu kandi naco abantu basanga amahera menshi birenze urugero cyasanga umunyagihugu umwe atanga inshuro zirenga 3 canke 4 ndaguhakarura kamwe cyasanga umukozi wa leta akatwa ku mushahara wiwe ku kwezi hamaca atanga ahasanzwe akorera akazi dufatiye ubushikanganje akorera mu bushikanganje bw'amagara y'abantu canke ubw'indero canke handi agatanga amahera aho akora canke aramwigisha aho yigisha canke hasanzwe akorera kandi kazi ugasanga atanga amahera yandi yo ku rugo aha bacatanga amahera yo ku rugo nk'abandi banyagihugu hamaca atanga kandi yafise nk'umwana afite imyaka 13 kuduga acatanga amahera yiwe bwa yuko umunsi rero amahera y'amatora n'umutwaro kunyagihugu uremereye gose kinaco kandi uyu munsi uravye ubukene buri mu banyagihugu ntarageze ko uyu munsi bose bakubanonuza aho kuba himiza ngo bagire imigambi y'iterambere ntibashatse kubaka amahera atebafise ikibazo cyane gusumba ikindi iki aho umunyeshuri uyu munsi asigaye atangishwa amahera y'amatora gushika n'abavuga ati utazo batanze amahera ntazokora ibibazo umunsi y'igihugu nabo nyine uyu munsi babona yuko bariko barahotogwa bakamye ko ibyo ntashobora kubyanga soneza kubyanga kubera kenshi mu bisanzwe agatera akazina muntu karahanirwa kandi hanirwa n'uwari wese kubera ko ahohotegwa. Amakuru tuyasozere mu yavugwa mu bijanye n'inkino yaserukiye Burundi mu higanwa ry'umupira w'amaguru wo muri Africa CAF ariyo Vitaro FC na Message Ngozi yaraye isezerewe muri ayo mahiganwa. Inyuma yaho Vitaro FC itsindiwe na New Star Douala mu gihugu ca Cameroon ibitsindo 4-1 ku kibuga citiriwe Mugana Rudoviko gwa Gasore. Message Ngozi nayo itsindwa na Ismaili yo mu gihugu ca Egypte ibitsindo 2-1. Ino nkuru twayitegurana mugenzi wacu Rodrigue Ndikumwami. Imigwi y'umupira w'amaguru yari yaserukiye igihugu cy'u Burundi mu iganwa rihuza imigwi y'umupira w'amaguru ikiniri wabo muri Afrika yarayitashe zirayoye. Umugwi wa Vitaro FC uri ku kibuga citiriwe Rudoviko gwa Gasore isa 9 waraye unyagiwe ibitsindo 4-1 n'umugwi wa New Star Douala wo mu gihugu ca Cameroon mu rukino rwo gusubiriza. Ivyo bitsindo vya New Star Douala byose uko ari 4 bikaba vyatsinzwe n'umusatirizi wabo ariwe Junior Field Ngongange. Ivyo bitsindo akaba yavyinjije ku munota wa 4 wa 25 wa 32 ekicanyuma akaba yagitsinze ku munota wa 82 urukino rugira ruhere. Naho igitsindo kimwe rudende cha Vitaro FC kikaba caje kuboneka ku munota wa 43 cinjijwe na Olivier. Nabibutsa ko mu rukino rwa mbere rwabereye Douala gwarangiye iyo migwi yomi inganije ubusa ku busa. Naho umugwi wa Message Ngozi ukaba watsinzwe ibitsindo 2-1 n'umugwi wa Ismaili FC wa Misiri. Urukino rwa mbere uyu mugwi wa Ismaili FC ukaba wari waratsinze Message Ngozi ku kibuga cibuye Ingozi igitsindo 1-0. Rodrigue Ndikumwami arakenuye hano cyo dusozera amakuru twako turabashikiriza kandi bashimire mwese mariko muradukurikira naho butaha.